bavuka ari mwumviriza samizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya tugira ngo tuzirikane ijambo ry'Imana yo ku munsi wa gatandatu w'indwi ya kabiri yo muri kino gihe c'ikarema. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Mishe kigabane c'indwi kuva ku murongo w'14 n'uw'15 no kuva ku murongo wa 18 gushika kwa 20. Izaburi yerekeza iryo jambo ry'Imana izaburi 102 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 12. Hanyuma cyo dutega amatwi inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayishikirijwe n'umwanditsi Luka kigabane c'15 murongo wa mbere gushika kwa 3 no kuva ku 11 gushika kwa 32. Tubanza dutega amatwi rero gisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Mishe. Ngiki gisabisho cavuzwe n'umuhanuzi Mishe. Mukama, ragize inyoboza abantu bawe, bwa busho wiziziye, bwa busho buhora bwibera mu kibira hagati y'indimiro. Nguko wabigize mu gihe wava mu Misiri, nutwereke ibitangaza. Hari Imana yindi imeze nkawe, ngo ikure ibicumuro, ngo irekure ivyaha, ngo ntitwarwe n'ishavu, ikunde ariho kugira imbabazi. Nuko rero nusubire kutugirira ikigongwe, kandagira ibicumuro vyacu, terera ivyaha vyacu ibwina mu kiyaga. Ubere Yakobo intatana mu ndagano, wereke Ibrahimu ubuntu bwawe, kuko ari vyo warahiye basokuru bacu kuva kera na rindi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama ni wenye n'imbabazi ni munyakigongwe. Umukama ni wenye n'imbabazi ni munyakigongwe. Himbaza se mushaha wanje Umukama, maze n'amagara yanje yose aninahaza izina ryiwe ryeranda. Himbaza se mushaha wanje Umukama, maze ntihagire ico wibagira mu vyiza vyiwe. Umukama ni wenye n'imbabazi ni munyakigongwe. Ni wakurekurira ibicumuro vyawe vyose, ni wagukiza indwara zose, ni we akugarurira ku cobo, ni watuma uhagatirwa n'urukundo n'igishika. Umukama ni wenye n'imbabazi ni munyakigongwe. Ishavu ryiwe riririrwa ntirirara, umwikomo wiwe umara umwanya urume rumara, uko ducumura siko duhana, uko tumutuka siko dusubiza. Umukama ni wenye n'imbabazi ni munyakigongwe. Nguko isi atahihwanira n'ijuru, niko n'urukundo rwiwe rurengeye abamwubaha. Nguko ubuseruko buri kure y'uburengero, niko adushira kure y'akabi kacu. Umukama ni wenye n'imbabazi ni munyakigongwe. Bunaho dutege yome inkuru nziza Yesu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Luka. Abatoza kwe n'abanyakabi bahora baza bose aho Yesu ari ngo bamwumvirize. Abafarizayo rero n'abanditsi baja mu vyo kwidodomba. Batuye umuntu yakiza yompa abanyakabi akongera agasangira nabo. Yesu nawe abaciriye umugani. Habaye umuntu yari afise abahungu babiri. Umuhungu mutoya abarira ati dawe nabazitoranwa ryanje. Se rero arabatoranya. Mibagwa mike yiheze wa muhungu akoranya ivyiwe vyose, yigira mu ntara ya kure, asesagura itunga ryiwe acika igihumbu. Vyose bimaze kumuherako, hatera ikigoyi muri ico gihugu buca buramukubira. Avaho rero agenda gushumbira umuntu wo muri ico gihugu, na wamurungika mw'itongo ryiwe ngo amuragirire ingurube. Yahora ashaka kwihembuza ibishishwa bigaburirwa ingurube, yamara ntiyabona ubimuha. Niho rero yiyumvira ati abashumba ba dawe barya uko bashaka bangana iki, nanje hano ndiko ndicwa n'inzara. Mve hasi ngende kwa dawe mpeze ndamubarire nti dawe naracumuye kuba mw'ijuru nongera ndagucumurako. Ntibikinkwiye rero ko nitwa umwana wawe, ntabarunshire mu bashumba bawe.
arahaguruka rero agaruka kwasi. Akiri kure se aramubona, ikigumbagumba kiramuniga, ariruka amugwa ku bitugu bararamukanya. Araheza wa muhungu abarira se ati dawe naracumuye kuwo mwijuru nongera ngucumurako, singikwiye kwitwa umwana wawe. Se wiwe yamara abarira basuku biwe ati nimunzanire ivyambagwa vyiza mu bimwambike, mubwire ko mumwambike impeta ku rutoki n'ibirato ku maguru, murabe kandi kimasa kinuze mu kibage, tugire umunsi mukuru w'akanyamuneza. Kuko uyu muhungu wanje yari yapfuye none yazutse, yari yazimiye none yazimurutse. Nuko rero baja mu vyo kugira umunsi mukuru. Ariko rero wa muhungu mukuru yari mu murima, ngo aze gutahuka yegereye inzu yumva inanga n'ururimbo bisekera. Ahamagara rero umusuku amubaza ivyo ari vyo. Wa musuku aramwishura ati numwe murumunawe yagarutse, mbere so yabaze ikimasa kinuze kuko yasubiye kumubona akidundega. Biraheza rero bimutera ishavu aranka kwinjira. Se arasohoka aja mu vyo kumuhoyahoya, nawe yishura se ati imyaka maze ngukorera ntaho nigeze nkugambararira, yamara ntaho wampaye na rimwe n'agahene ngo ngirire umunsi mukuru abagenzi banje. None uyu muhungu wawe yamariye ivyiwe mu bushushungwe, aragarutse mubagira ikimasa kinuze. Se araheza aramwishura ati wewe mwananje wangumye iruhande, ibyo mfise byose ni ivyawe, nawe ntiwari kureka kunezerwa tubonye murumunawe yari yapfuye none yazutse, yari yazimiye none yazimurutse. Bavukanye muri Kristo, ibisomwa vy'uno munsi birasubira kudutumirira kwinovora urukundo n'ikigongwe vy'Imana, na cane cane gutangarira ikigongwe c'umukama. Nimba uyu muhanuzi mishe twumvise mu gisomwa ca mbere agira umwete n'ishaka ryo gusabira igihugu ciwe, ryo gusabira abavukanyi biwe basangiye igihugu, nuko yizeye cane ikigongwe c'Imana. Nkako arazi yuko ico kigongwe c'umukama camye ciyerekana muri kahise k'Isirayeli. Nico gituma aheza kibutsa Imana ivyo yabakoreye agira ati nkuko wabigize mu gihe wava mu Misiri, nutwereke ibitangaza. Bavukanyi, mbega twewe ni kuki tutokwama twagize nk'uyu muhanuzi, tukibutsa Imana ivyiza yatugiriye muri kahise kacu kuva ikiturema, tugaheza tugakenguruka, tukaboneraho rero kuronka inguvu z'ukwizera ko no mu nyuma Imana izobandanya itwereka ibitangaza. Nkako bavukanyi, akahise kacu karatwereka, karaduhumuriza no kuvyerekeye kazoza. Ivyo Imana yatugiriye kuva kera birerekana ivyo izobandanya itugirira no muri kazoza. Ega nico gituma umutumwa Paulo harahagira ati nimba Imana yadukunze ukura gushika naho iduha umwana wayo w'ikinege, icobuza kutwongera ibisigaye kubw'uwo mwana niki? Icotuma iduheba niki? Iyo Mana bavukanye ikura ibicumuro, ikarekura ivyaha, ntitwagwe n'ishavu, igakunda yo kugira imbabazi. Erega iyo Mana mezuko ni wa muvyeyi munyakigongwe twumva mu nkuru nziza. Muri uwo mugani rero twumvise mu nkuru nziza twandikiwe n'umwanditsi Luka, aho gushimikira nyene ni kuri umuvyeyi uzuye ikigongo. Rimwe na rimwe turiko turasoma iki kigabane c'inkuru nziza, haraho tugarukira ku gihimba ca mbere c'iki gisomwa, tugaca duheza tugashimikira kuri uku kugaruka k'umuhungu, k'umwana w'igishushungwe. Ariko imbere yuko tuja mu vyo kuraba urukurikirane rw'ukuntu uyu mwana yagarutse kwa se, ukuntu yahindutse, ubwambere ahubwo twotangarira urukundo rw'umuvyeyi wiwe. Nayo uyu muhungu wewe twoshobora kugira tuti yagarutse kubera arembejwe n'inzara. Womenga mbere habandanya kwa kwikunda, kwa kurondera inyungu, kuko yagize ati abashumba kwa dawe barya uko bashaka banganike, reka nanje nsubira inyuma. Ico tubona rero nuko yarababaye, nogira nti mu nda hiwe hari hamubabaje, inzara yari imurembeje, ariko nta kitwereka yuko yarababaye ku mutima kubera yuko yikuye kuri se. Kubijanye n'uyu muhungu mukuru nawe nogira nti nico kimwe, nawe nyine abanda yerekana umutima wo kwikunda, yerekana umutima wo kurondera akantu k'inyungu. Ubwa mbere bwo ntahimbawe na gato yuko mwene wabagarutse.
muri umenga mwene wabo apfa canka kira ntavyanezwe. Ikindi naco tubona nuko umenga ntiyigeze azirikana abona ubwo samukunda, nimba yaragumye iruhande yiwe umenga muri we haremwe agatima kukurabwa ryiza, kugushimwa no guhabwa impera. Umuntu avuga ko amaze imyaka n'iyindi akorera se, kandi twogera tuti arikorera kuko yakora mu vyiwe, niwe kandi n'umuhungu mukuru. Ariko turenge nagira ati ntiwigeze umpa n'agahene ngo ngire umunsi mukuru hamwe n'abagenzi. Yifata nk'umucangero kandi ari umuhungu w'imfura, ari samuragwa. Abo bahungu rero babiri bose nyene tubona ko bafise ubugaba bwabo, umwe wese yari afise ubugaba bwiwe. Umuvyeyi wabo, se wabo, ni waheza akerekana ubwiza bwiwe kuri ubumwe no ku wundi nyene. Twumvise ingene yirutse gusanganira uyu muhungu mutoyi kugira ngo amugwe mu nda, amugwe mu bitugu n'ibigumbagumba vyinshi n'igishika cinshi. Naho kumbure ukwigaya kwiwe kutoba gukwiye neza, kutoba gucyoroye neza, kubera yuko gushobora kuba kutavuye ku rukundo akunda se wiwe we ntizivyo araba intambwe uwo muhungu wiwe yagize. Kuko nanone abarundi bagira baterega y'ubwo birahweza. Naho uwo muhungu yoba yazanywe n'agatima ko kumva inzara, ko gutinya gupfa kubera inzara, azoheza yuzuzwe n'ikigongwe c'umuvyeyi wiwe. Ukwiga yakwiye kuzoheza gucyorogwe n'ububasha buvuye mu kigongwe n'urukundo vy'umuvyeyi wiwe. Uyu muvyeyi nyene munyakigongwe niwe kandi yirukanga guhoyahoya umuhungu mukuru, amusaba, amwinginga kugira ngo yiyugurure, amwinginga kugira ngo yugurukire ikigongwe, agire ikigongwe, agarukana umutima wa kivukanyi, agarukana umutima w'urukundo. Mbega bavukanyi none uyu muhungu mukuru azoheza yumvire se? Turumva ko inkuru zitabitubwira, ni ukuvuga yuko inyishu ari y'umwe muri twebwe yoyitanga, umwe ari wategerezwa kuyiha. Umwe muri twebwe tuguma twiyuganiye mu migenzo yacu mibi, twiyuganiye mu kwibabara, twiyuganiye mu ishari, twiyuganiye mu gwanko n'ibindi bene ivyo. Muvukanyi, urashaka kwinjira mu kanyamuneza mu munsi mukuru hamwe n'umuvyeyi hamwe na dawe wo mw'ijuru, mu kanyamuneza ka Pasika Imana dawe yakurindiriye ku bwa mwana no muri mutima mweranda. Niwagira intambwe imwe nawe araheza akaza ariruka, akagusanganira, akakugwa mu nda, akakwakira mu kigongwe ciwe, mugasangira akanyamuneza kazokwamaho. Amen.